Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri wa3.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabashuje mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Mu Rwanda urubanza rw'imiryango igera kuri 27 yo mu murenge wa Nyarutarama iregamo umujyi wa Kigali kutayishyura imitungo yawo yakuwemo ntirwabaye, ahubwo bamwe mu barega ntibarubona kimwe. Arega burya abaturage twebwe turabana beza, byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemewe ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo. Uwo ni Emmanuel Sahinkuye. Iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza, bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri, ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Undi ni Madame Josephine Mukankuranga. Umuryango mpuzamahanga ONU watanze miliyoni 65 z'amadolari yo gutabara abanya-Ethiopia. Umuyobozi w'ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo yanze kuzibukira uwo mwanya, ahubwo asaba Perezida Cyril Ramaphosa gusezera ku butegetsi. Naho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho rukorera mu Buholandi CPI rwakatiye Dominique Ongwen wahoze ari komanda mu mutwe w'inyeshyamba za LRA muri Uganda igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'urugomo. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Ubufaransa n'Ubwongereza bohereje amato y'intambara mu nkengero z'ikirwa cya Jersey mu majyaruguru y'Ubufaransa. Barapfa uburobyi inyuma ya Brexit. Thomas Kamirindi abaye inkuru. Ikirwa cya Jersey kiri mu nyanja yitwa Manche, nayo iri hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza. Nubwo kiri hafi cyane y'umupaka w'Ubufaransa, nyamara kigengwa n'Ubwongereza bwagihaye ubwigenge bucagase. Ubwongereza bumaze gusohoka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, icyo bise Brexit, abarobyi b'Abafaransa bavuga ko Ubwongereza bubashyiraho amananiza akomeye cyane mu mazi ya Jersey. By'umwihariko bavuga ko Ubwongereza bubasaba kubanza kwerekana ko bari basanzwe bakorera muri aya mazi mbere ya Brexit kugira ngo bashobore kubona izindi mpushya zo gukomeza akazi kabo, ku buryo n'abari basanzwe bahakorera nabo ngo baba barambuwe impushya. Leta y'Ubufaransa ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi barabashyigikiye, barega Ubwongereza ko burenga ku masezerano y'ubucuruzi, ubuhahirane n'uburobyi agomba kugenga impande zombi nyuma ya Brexit. Amakimbirane yafashe intera ndende ejo bundi kuwa kabiri ubwo Minisitiri w'Ubufaransa ushinzwe uburobyi Madame Annick Girardin avugiye imbere y'inteko ishinga amategeko i Paris ko mu byemezo Ubufaransa bushobora gufata harimo no gufungira ikirwa cya Jersey amashanyarazi busanzwe bugiha. Uyu munsi amato y'uburobyi y'Abafaransa yakoze imyigaragambyo mu mazi ya Jersey bamagana ibyemezo by'Ubwongereza. Ubwongereza bwoherejeyo amato 2 y'intambara yo kubagota, Ubufaransa nabwo buhita bwoherezayo amato 2 ya gisirikari. Aya niyo makimbirane ya mbere na mbere akomeye ashyamiranyije Ubwongereza n'umuryango w'Uburayi nyuma yaho busohokeyemo nyuma rero ya Brexit. Thomas Kamirindi tujyana noneho muri Ukraine, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ari mu ruzinduko mu gihe umwuka umeze nabi hagati y'ibihugu byombi n'Uburusiya. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, Minisitiri Blinken yagize ati nazanywe n'impamvu yoroshye cyane ariyo yo gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byacu byombi no gutera inkunga ubusugire, ubwigenge na demokarasi bya Ukraine. Blinken yari kumwe na mugenzi we wa Ukraine Dmytro Kuleba wavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nshuti ya mbere ya Ukraine mu by'umutekano no kurengera igihugu. Uruzinduko rwa Minisitiri Blinken i Kiev rubaye mu gihe Uburusiya bufite abasirikari 150 n'ibikoresho bya rutura ku mupaka wa Ukraine. Uburusiya buvuga ko bari mu myitozo ya gisirikari nk'uko biba bisanzwe mu gisirikari nyine, ariko Ukraine yo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabateye impungenge z'uko Uburusiya bwaba bushaka gutera Ukraine.
Uburusiya buvuga kandi ko bwatangiye gutahura ingabo zabwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ko ibikurikiranira hafi. ONU yatanze miliyoni 65 z'amadolari yo gutabara abanya-Ethiopia. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Mark Lowcock atwara igisata cyo gutabara muri ONU yatangaje ibyino mfashanyo avuga ko miliyoni 40 muri izo 65 zizofasha abanyagihugu mu ntara ya Tigray. 25 zisigaye zigashigwa abanyagihugu mu turere twugarijwe n'uruzuba na cane cane akarere ka Oromio. ONU naho yemeza ko ibikenewe ari vyinshi, yavuze ko miliyoni 40 ihaye Tigray zizokora mu kuronsa uburaro abatabufise, gutanga amazi meza ku banyagihugu, gukumira ugufatwa ku nguvu no gushigikira amaze guhura n'ako kaga. Iki cyaha cyo gufata ku nguvu abakobwa n'abagore gihangayikishije ONU cegekwa ahanini ku basirikare ba Ethiopia na Eritrea. ONU ivuga ko muri rusangi abakenewe gufasha muri Ethiopia yose vyihuta barenga miliyoni 16, Tigray yonyene ubwayo ikabirimwo imiliyoni 4,500 bakeneye ubufasha. Muri abo harimwo abana batagira ico bashira ku munwa. Utwara ico gisata cyo gutabarana muri ONU mu itangazo ryiwe yabandanije ashimangira ko izi mfashanyo zibwirizwa kongereza kuko zidakwiye. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rwakatiye Dominic Ongwen igifungo cy'imyaka 25. Ongwen yahoze ari komanda mu mutwe w'inyeshyamba za Lord's Resistance Army LRA muri Uganda. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi. Mu kwezi kwa kabiri gushize CPI yari yahamije Ongwen ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubucakara, ubuhotozi, iyicarubozo, gufata abagore ku ngufu, kubashyingira no kubatera inda ku ngufu no gukoresha abana igisirikari. Uyu munsi mbere yo kumumenyesha igihano bamugeneye, abacamanza babanje kumubwira ko batekereje kumuha ikiremereye kurusha ibindi, aricyo cyo gufungwa burundu. Bavuze bati uru rubanza ntirusanzwe, uyu muntu ni umwicanyi ruharwa, yakoze ubugome abishaka, nyamara kandi ni umuntu nawe ubwe wakorewe amabi akabije akiri ikibondo. Ariko nanone bati nubwo yababaye cyane bwose akiri umwana, agomba kuryozwa ubwicanyi yakoze amaze gukura. Ibyo byose nibyo byabateye guca inkoni zamba, bamukatira gufungwa imyaka 25. Nyamara umushinjacyaha yari yamusabiye gufungwa imyaka 20, naho abamwungana mu mategeko bari bamusabiye gufungwa imyaka 10. LRA yashimuse Dominic Ongwen afite imyaka 9 y'amavuko kandi imaze kumwicira n'ababyeyi. Yamushyize mu gisirikari cyayo, imwigisha gukora amabi yose ashoboka, nyuma agenda azamuka mu ntera kugera abaye umwe mu bakomanda ba mbere bo hejuru cyane. Ongwen yatawe muri yombi mu 2015, imyaka rero 6 amaze muri gereza igomba kuva muyo yakatiwe. Yavuze ko azajurira. Umukuru wa LRA Joseph Kony nawe arashakishwa na CPI, ariko na nubu ntaraboneka. Umuyobozi w'ishyaka ANC ku butegetsi muri Afrika y'Epfo wasabwe kwegura yanangiye, ahubwo asaba Perezida Cyril Ramaphosa gutanga ubutegetsi. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Mikete Elias Magashure yarungikiwe n'umugambwe ANC yamenyesheje ko ahagaritswe mu mabanga yiwe kuva ku igenekerezo rya 3 kwezi kwa 5 kwera ibiturire yagirizwa. Uwo mutegetsi muri ANC abaye wa mbere ahagaritswe kuvaho President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa atangarije ko agiye guhiga n'abagirizwa ibiturire bose ahereye mu mugambwe wiwe ANC. Yarahiye ararengwa ariko ko atageza kuva muri ayo mabanga, ahubwo asaba President Ramaphosa kwegura. Yagize ati nk'umukuru w'umugambwe mfise ububasha bwo kukuvana mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Subwa mbere Elias Magashure batazira ase w'imyaka 61 anyuranye n'umugambwe wiwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 3 no mwaka yarigeze kugabishwa, ahabwa iminsi 30 yo kwegura, yagirizwa gukoresha nabi ubutunzi bwa leta ariko abirengako. Naho Elias Magashure afise abanywanyi benshi bo mu mugambwe ANC wa Nelson Mandela bamushigikiye, abakurikiranira hagufi vya politike ya Afrika y'Epfo bavuze ko kumukura mu mabanga yiwe bizomutuma President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa agira ijambo muri uwo mugambwe, gutyo agashobora no gushiraho politike yiwe kurwanya ibiturire atakimutangiriye.
barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. radiyo Ijwi ry'Amerika tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rumaze guhamya icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko ibintu biturika abantu 8 barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 25. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Asoma icyemezo umucamanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iterabwoba yari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga abaregwa bari muri gereza y'Amageragere. Ni icyemezo cyatangajwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho. Umucamanza yavuze ko abantu 8 kuri 14 baregwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora no gukoresha binyuranyije n'amategeko ibintu biturika ahantu hakoreshwa na rubanda. Yasobanuye ko umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be 6 bagombaga guhanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 ariko ko bafashwe ibyaha bikiri ku rwego rwo hasi rw'imyiteguro bikaba nta ngaruka byagize mu gihugu. Kubera iyo mpamvu urukiko bahanisha igifungo cy'imyaka 10 kuri buri wese. Ntamuhanga Cassier nawe wahoze ari umunyamakuru mu Rwanda akaza gutoroka gereza afatwa muri iyi dosiye nk'uwari ukuriye iri tsinda ryagombaga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda. We yahanishijwe igifungo cy'imyaka 25. Urukiko rwanzura ko nk'uwari ukuriye iri tsinda ahanishwa igihano kinini kuri ibi byaha. Gusa urukiko rwanzuye ko uko ari 14 badahamwa n'icyaha cyo kugambirira guhungabanya ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara. Kumvikanishije ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza uko iki cyaha cyakozwe. Umubare uko ari 14 urukiko rwagize abere 6 biganjemo abasore baregwaga kuba bari mu itsinda rishinzwe kumenya ahagombaga guterwa ibisasu. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwasobanuye ko aba basore bagombaga gutera ibisasu ku bigega bya peteroli ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi nyuma bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda aho bari kuva bajya kwitoreza igisirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rwategetse ko bahita barekurwa bagataha. Abaregwa bose kwa 13 bari mu Rwanda kuko Cassier nta muhanga yaburanishijwe adahari. Bose uko 13 baburanye bahakana ibyaha baregwa gusa bagasobanurira urukiko ko ibyo bemeye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babikoreshejwe no gushaka gukiza amagara yabo kuko bemeza ko bakorewe iyicarubozo. Umunyamakuru Ndayizeye Focus ubwo yireguraga mu mwaka wa 2019 yabwiye urukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera iyicarubozo yakorewe. Urukiko ariko rwatesheje agaciro izi mvugo z'abaregwa ubwo rwatangaje ko batabashije kwerekana iyicarubozo bakorewe. Twashatse kumenya niba bahamwe n'ibyaha bazajurira ibihano bahawe. Tubaza umwe mu bunganira Focus Ndayizera niba biteguye kujurira. Yadusobanuriye ko ari bwo bakimenye imikirize y'urubanza akaba ataravugana n'umukiriya we bityo ko umwanzuro uzafatwa ku cyifuzo cy'umukiriya we. Abaregwa bafashwe mu mpera z'umwaka wa 2018. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ntirwabaye. Umucamanza yasabye impande zombi gushaka umuhuza muri uru rubanza. Gusa na mbere y'uko urubanza ruba hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano. Itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza. Baraburana ibibazo by'imitungo yabo bagasaba guhabwa ubutabera. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa, ibintu bitamenyerewe mu zindi manza. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa.
byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo and Kibiraro need justice. Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda. Ariko bamwe mu bagombaga kuburana bambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere yuko bagera mu rukiko. Ubwo ijwi rya Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na bwana Jean de Dieu Shikama, umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya Rwezamenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri Rwezamenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo, bamwe ibumoso abandi buryo, akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga. Nabasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura. Abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye, bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru. Nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi. Babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga, uwari ubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi Nyarugenge CSP Urujeni, bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira. Byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Ku baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro. Bwana Emmanuel Sahinkuye ari muri abo. Arega burya abaturage twebwe turabana beza, byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemewe ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo twayakira tukagera tugashakisha ahandi, kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu, ni hanini aho gutura, ni hanini, nta kibazo nabwo twabyakira. Ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze. Madame Josephine Mukankuranga avuga ko ku bibazo byatangira we nabe basigaye basembera. Iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza, bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri, ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Ibi byo kumbwira ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze, ngo twumvikane, ngo tugire ibyo tuganira, nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi. Mu by'ukuri twararenganye, igihe gishize ni kirekire, aho umuntu yifuza ngo iyo urupfu rwari ruje rukankuraho tibikandukira kubaho, nubwo batubwira ngo baradufunga. Uri kubyumva? Njyeho kugira ngo uzunyimure njye nejye gusembera, ahubwo nibaguregereza base twese badushyiremo n'imiryango yacu n'abana bacu, ubuse tuzasembera tuzageze ku wakangaye. Niba mbyumva rero none rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza? Nta cyizere dufite. Iyo baza kuza kuba bavuga ngo baraduhuza ikibazo kiba cyarakemutse. Mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona, ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa. Uyu ni bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe i Rwezamenyo. Abambaye imipira bari bane, imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera. Kugeza ubu mwabasizemo bo? Tubasizemo nyine nta nubwo tuzi amakuru yabo. Jean Pierre bane bari kwambura umupira, bigeze bambura uwo mupira nyine, undi wari urimo n'uwo bita Taberekari. Shikamara yari ari mu kindi cyumba hakurya, nawe yari ahari nawe mbega, ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega we ntibatinye twegerana. Undi nawe wari habonye yari Kanyamandazi, uwo bajya bita Kanyamandazi sinzi muzi. Bakwambitse amapingu mu yandi mazina? Banyambitse amapingu gutya mbega bari banyambitse amapingu. Arega nayo twari kumwe. Urumva ni ikibazo. Barenganye nyine, none se tarenganye urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi, fasa uburenganzira bwacu. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage, umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye. CP Kabera ntiyitege telefone ye, yadusabye kumwohereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu
mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru. Si ubwa mbere humvikana abakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gifata umuzi mu 2017 ubwo imiryango isaga 1000 isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta, ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye. Hagati aho umuhuza Bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda twerekeza muri Tanzania aho abarundi 230 bari barahungiye mu nkambi ya Nduta baraye basubiye mu gihugu cyabo. Ni gahunda ya leta ya Tanzania ifatanyije na HCR. Basubiye mu ntara za Makamba, Rutana na Ruyigi. Bamwe muri izo mpunzi ariko bavuga ko bataha babihatiwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Tanzania James Jovin abaha inkuru irambuye. Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikishije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abari bashizwe ku rutonde nase imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijwi Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze biyandikishije gutaha bariko baritegura gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira ntitwoharira kuko biratugoye, bamwe bafise ibibazo vyinshi. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba, ngira mwarabibonye mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko bodufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka. Guhunguka sinabi ariko natari nabi nawe twana batamakazi nagendana ubumuga bahunguka kugira ngo bamewe neza cyane kushake bwabo bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka ukatama bagiye kujya mu Burundi twahunze biga ibitandukanye, lakini nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa. Guhunga duhunguka twararushe aduhena mundi hari amahoro, nta mahoro ariho aho habeye intambara sivuba ka umuntu nakiri intambara nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abiye atawuharira n'umugaba n'ahandi twebwe ntacyo tushimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka igihugu cyabo, yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo, none natwe ne kubaka ngo iki tutakirima tutabidandaza tutakiza gukorera ingero. Kubwizo ngorane n'amabi y'abasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR. Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akaja ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ivyo nivyo dusaba katuleka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu. Icyo saba UN na leta ya Tanzania bodufata neza kuko twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene bazoza kutubwira ati amahoro yabonetse Burundi ni mutahe. Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse. Ninawasihi nendeni kwa wingi mkajiandikishe mrudi nyumbani. Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise kinyegeza. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira. Sina mashaka na hiki ninachowaambia. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Bamwe mu babyeyi bo mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntibashimishwa n'amanota abana babo babona muri iki gihe mu mashuri shingiro. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi bwerekana ko abo mu rwego rw'uburezi mu mujyi wa Bujumbura batinze gushyira mu bikorwa ingamba nshya za leta. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Desire Atungimana.
iryo tegeko nshikiranganje mu ngingo yaryo ya kabiri leta ihamagarira abajejwe indero mu mashuri mu makomine no mu ntara gukorera hamwe mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu mashure. Umuyobozi mukuru ajejwe indero n'inyigisho mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Andre Nduwimana yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ivyategerezwa gushigwa mu ngiro. Muri iki gihe c'ishure shingiro ugasanga hari yandi mashuri ari ruhande afise abarimu bafise ubumenyi bubayabaye, ugasanga iryo shure nta bikoresho bikwiye bafise. Hanyuma rero bigaragara neza yuko bose kubera ari abana b'igihugu, ayo mashure agiye hamwe agasangira ubumenyi bw'abo barimu, agasangira ibikoresho, abana mbese babikoresheje abarimu bakigishanya, bishobora kugira akunguko kaboneka. Inyuma y'imyaka ibiri iryo tegeko nshikiranganje ryo kugenekezo rya 19 ukwezi kwa 12 mwaka 2019 ritanguye gushirwa mu ngiro, hari abavyeyi bidoga. Bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko ibibazo vyo mu runani biriko biratuma abana babo baronka amanota make cane, bana bafatira ku mwimbu wo mu gice ca kabiri muri uno mwaka w'ishure. Nagiye kubona mbona 46 ngo kwijana, warose menshi yinanase ngo 53 kwijana. Ntumbajije abana bambwiye bakoze ibibazo ku bintu batize kare bahora bamenya, mugabo kuva waziri ico kibazo namba rirezo nukuri cyatumye abana bayoberwa cyane. Tumenyereye yuko umunyeshure abazwa n'umwigisha wiwe. Ngereranije n'umwimbu bahora baronka nubona niteze amanota yaragabanutse, ariko je nk'umuvyeyi sino bifata yuko arakaga muhini mushasha uteye amabavu ababiteguye, kubera ko nibaza ko bwari ubwa mbere. Je nibaza ko hakiri kare duha umwanya amashure yacu ashobore kwitegurira neza bene ivyo bibazo. Naho hari bamwe mu bavyeyi bidogera iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho mu mashuri nshingiro, abarongoye urunani rw'amashirahamwe rukurikiranira hafi inyigisho bafashe bige barashima iryo tegeko nshikiranganje. Cassien Gashirahamwe icegera c'umukuru w'urwo runani yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika icokorwa kugira gukorera mu nani kw'amashuri gutanga umwimbu kuri bose. Isanzwe twebwe turabishigikiye yuko amashuri yoja hamwe, cane cane yuko hari ivyo amashuri ababuze. Murabona hari ubukene budasanzwe bw'ibitabo, hakaba ubukene bw'abigisha babinonosoye, hakaba n'ibindi bikenye. Iriye ko dusaba yuko izo nani mugabo zotunganywa neza, hanyuma n'ivyo basabikanya bikaboneka, kuko aho usanga urunani rumwe canke ruriya samuzinani zose ziba zifise ivyo zifabikanya, hari aho usanga n'ivyo basabikanya atabiriho muri urwo runani. Umuyobozi mukuru w'inyigisho mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi avuga ko atahura imyidogo ya bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Andre Nduwimana akavuga ko abajejwe indero muri ico gisata bakweza amaguru mu gushira mu ngiro iyo ndinganizo nshasha. Akavuga ko